Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko Fidel Gakire azwi nk'umunyapolitike yahoze ari umunyamakuru ahanishwa igifungo c'imyaka 5 kubera gukoresha inyandiko mpimbano. Uburundi bwongeye gutunga gatoke igihugu kibanyi cy'u Rwanda aho bwemeza yuko buzi neza ko ari go rubitse umugwi Red Tabara uregwa igitero giherutse guhitana abantu 200 mu burengero bw'igihugu. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo aho mu Rwanda. Turumva kandi n'uruhara rw'abagore mu nzego z'intwaro mu Burundi uko ruhagaze. Tubafitiye n'abaza muganga muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Prime ndi ku magenge niwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru abashikiriza ari muri studio za BBC Nairobi. Abanyapalestina ibihumbi n'ibihumbi bahunze ingo zabo bariko barashinga udusago mu gihe bariko barongera guhunga umusugerezo mushasha w'ingabo za Israel muri Gaza. Umuryango utabara imbabare Croissant Rouge muri Palestina uvuga yuko abantu 41 bishwe mu minsi ibiri iheze mu bumanuka bw'isagara ca Rafa, aho abanyapalestina barenga ibihumbi 100 bahungiye ubu vuba. Ibiganiro byo kurangiza iyo ntambara bivuga yuko byongeye gutangura mu Misiri. Mu ntara ya Cisjordani nayo yigaruriwe na Israel, abantu 4 bakomerekejwe n'imodoka yari kwishaka guca ku nguvu hafi y'ikirindiro ca gisirikare hafi ya Hebron. Igisirikare ca Israel kivuga yuko uwo yarateye yishwe. Ukraine yarayigize ijoro ry'ibitero rya mbere ribi kurusha ayandi yose kuva Uburusiya bugavye igitero ku gihugu cose haraheze hafi imyaka 2. Charimwo amadrone n'amamisiri arenga 150 yarashwe ku bibanza bitandukanye mu gihugu. Abantu batari munsi ya 200 barishwe muri ivyo bitero, abandi barenga 100 barakomereka. Byinshi tubibaze Dani Abahard mwijwi rya Yvette Kabatesi. Muri iki gihe cy'ubukonje bwinshi kugeza ubu Ukraine yari itaragabwaho ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu nk'uko byakozwe n'Uburusiya igihe nk'iki mu mwaka ushize. Muri aya mezi ashize Moscow yakomeje gukoresha ibisasu byo mu kirere byakorewe muri Iran bidakoranye ubuhanga bwinshi cyane, nubwo nabyo bitoroshye. Uru rugomero rwakoreshejweho ibisasu bikomeye byinshi kandi bihenze. Perezida Zelensky yemeza ko bigize hafi ubwoko bw'ibikoresho byose bya gisirikare by'Uburusiya. Hasigaye kumenya niba ari igitero kimwe gusa mbere y'uko umwaka urangira cyangwa se niba ari itangiriro ry'ikintu gikomeye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ari igitero gikomeye cya misile kibasiye uruganda rwa gisirikare rwa Ukraine. Ntiharamenyekana neza ibirindiro bya gisirikare byaba byarashweho. Icyo gitero kije cyongera igitutu ku Burayi na Amerika bigerageza gushakira indi mfashanyo Ukraine. Userukira Amerika muri Ukraine yavuze ko ayo mafaranga akenewe ubu ngubu. Perezida mushasha wa Argentine we mu ruhande rw'ingendo ikaze mu gushira imbere inyungu z'igihugu extreme droite Javier Milei yasokoye umugambi wo kwinjira mu mugwi BRICS ugizwe n'ibihugu vya Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Mwikete yandikiye abarongoye ivyo bihugu, Milei yavuze yuko ingingo zafashwe n'abatwaye igihugu imbere yiwe zasubiwemwo. Argentine cari mu mugwi w'ibihugu byari birindiriwe cyane kwiyongera ku bisanzwe bigize BRICS. Abategetsi bawo babona ko ari uwo kubangabanganwa na G7 y'ibihugu indwi vya mbere rutura ku isi. Ugusaba kwinjira kwari kwagizwe n'umukuru w'igihugu yahahora kwari gushigikiwe n'Ubushinwa. Milei aranegura cyane Ubushinwa akavuga yuko adashobora gukorana n'abakomunista. Aya makuru mwumva na ya BBC.
umukuru w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abahuza ibitsina bafise ibisa bakwiye gushirwa mu kibuga bagaterwa amabuye. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu, Perezida Ndayishimiye yavuze yuko batazohesha ku gitutu c'amakungu kandi ko n'abatanga imfashanyo bogomba bakazigumya. Jeko bwangingo mba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera. So mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga, ni jambo risigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi. Ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo nibatuzanira. Imibonano mpuzabitsina hagati y'abafise ibitsina bisa mu Burundi iteye kubiri n'amategeko kandi ishobora guhanishwa umunyororo ushika ku myaka 2. Muri Uganda hoho itegeko riherutse kwemezwa ritegekanya ibihano birimwo n'ico gupfa ku vyaha nk'ivyo birimwo inyongera caha. Utavuga rumwe na Reta mu Burusiya Alexei Navalny yabwiye bamushigikiye yuko batomwumvira impungenge, ashimika avuga ko yiruhutsa kuba yashitse ahafungirwa abantu ukwabonyene muri Siberi aho yimuriwe. Navalny yaramaze igihe ataboneka ahagaragara, ariko yabonywe ari kumwe n'umushingwa manza wiwe kuwa mbere ahafungiwe hashasha hazwi nka Paula Wolf. Mu rukurikirane rw'ubutumwa bwo kuri X yahoze ari Twitter, yavuze ko abona imbwa nziza zo mu bwoko bwa berger kandi ko yambaye ikoti ryo mu rushato rw'impene n'inkofero y'ubwoya, ariko avuga yuko urugendo rwo gushikayo rwari ruruhije cyane kandi yuko adashobora kubona aharenga uruhome ruzitiye ibohero arimwo. Abategetsi mu ntara ya Tigray yo muri Ethiopia bavuga yuko iri hafi yo kuja mu kaga kogereranywa n'inzara yo mu myaka y'1980 yatumye haba igiteramo cyo kwegeranya imfashanyo ciswe Live Aid Concert. Ubutegetsi bw'imfata kibanza bwa Tigray bwashizweho inyuma y'intambara y'imyaka 2 buvuga yuko igipfungu c'inzara n'urupfu kiriko kirarara hejuru y'iyo ntara. Bwavuze ko 90% y'abanyagihugu bashobora guhura nako kaga. Abategetsi ubwa mbere bari bagiranije ko abantu 1000 bishwe n'inzara mu mezi aheze. Umugwi w'igihugu muri Ethiopia ujejwe ibiza urahakana ibivugwa yuko hari inzara. Florentine urakoze Prime ndi ku magenge kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Sentare nkuru ya Nyarugenge imaze gutegeka ko uwitwa Fidel Gakire ahanishwa umunyororo w'imyaka 5 inyuma yo guhamwa n'icaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Gakire yabaye umunyamakuru mu Rwanda, yagiye no kumenyekana muri politike igihe yinjira mu ishaka canke umugambwe rya Patiri Thomas Ndahimana, umugambwe uvuga yuko ayoboye Reta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Icaha Gakire yahamijwe gishingiye kuri pasiporo yatanzwe n'iyo guverinoma ya Patiri Ndahimana yafatanywe igihe yarageze mu Rwanda avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gakire we arahakana icaha, akavuga yuko urwandiko yafatanywe ari nk'icangombwa kiranga buri muntu wese yinjira muri uwo mugambwe yarabereye umuyoboke. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Mu cyemezo cyatangajwe uregwa atari mu rukiko, umucamanza yavuze ko Gakire ahamwa n'icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano. Ngo yari mu nama yateguye ikorwa ry'urwandiko rw'inzira yafatanywe ubwo yarageze ku butaka bw'u Rwanda. Gakire we yaburanye avuga ko pasiporo yafatanywe itari impimbano kuko ari nk'ikarita yahabwaga buri munyamuryango mu ishyaka rya politiki yari yarinjiyemo. Umucamanza yavuze kandi ko uru rwandiko ari rwo Gakire yakoresheje mu rugendo rugaruka mu Rwanda kandi ko ari narwo yerekanye agura itike y'indege. Yiregura, Fidel Gakire yari yabwiye urukiko ko atigeze akoresha uru rwandiko mu rugendo kuko yari afite ibyangombwa by'ubuhunzi yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ngo ibi byangombwa yaje kubisubiza mbere yo kurira indege kuko yari atashye mu gihugu cye. Gakire yabwiye urukiko ko atigeze agira impungenge zo kuba yafatanwa uru rwandiko kuko yari yaragiranye ibiganiro n'umwe mu basirikare bakomeye bo mu nzego z'iperereza z'u Rwanda mbere yo gufata icyemezo cyo gutaha. Aburana yabwiye urukiko ko yari yiyemeje gutahuka mu gihugu kugira ngo atangaze ko ibyo yarimo abivuyemo, ndetse asaba n'umucamanza gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwo bwari bwabwiye urukiko ko urwandiko Gakire yafatanywe rwari uruhimbano kuko rutatanzwe n'urwego rw'u Rwanda rubifitiye ububasha.
ntibiramenyekana niba Gakire azajurira iki cyemezo kuko atari mu rukiko kandi akaba yaraburanye adafite umwunganira mu mategeko. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urwanda rwasubiye gutungwa agatoke n'Uburundi ko ruhaye indaro umugwi Red Tabara uherutse gutera muri zone Gatumba hagapfa abantu bagera ku 200. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu cyo kurangiza umwaka, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko bazi yuko uwo mutwe Red Tabara uri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari haciye igihe imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byompi isa n'iri kiratera imbere. Muri ico kiganiro kandi Perezida Ndayishimiye yagarutse ku bindi bibazo birimwo n'ivy'abahuza ibitsina bisa. Yavuze yuko bakwiye gutegwa amabuye. Yemeye kandi yuko ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi aribwo butera ubukene bw'igitoro bw'imonogoje muri iyi minsi. Inkuru y'abadufasha kwegeranya amakuru yo mu Burundi muyumva mu ijwi rya Primendi ku Magenge. Ibibazo by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu byari byinshi uhereye ku gitero giherutse guhitana abantu 200 muri zone Gatumba yo mu ntara ya Bujumbura. Mu rurimi rukarishe rutari ruherutse gukoreshwa ku Rwanda kuva imigenderanire itanguye gutera imbere hagati y'ivyo bihugu, umukuru w'u Burundi yasubiye kwagiriza u Rwanda ko ari rwo ruhaye indaro umugwi Red Tabara yagetse kubwo bwicanyi bw'iterabwoba nk'uko yavuze. Umutwe wabo turazahuye. Tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa babara baduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu mugwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Ikibazo c'ubukene bw'ibitoro kiri mu bindi bimaze igihe bihanze abarundi. Muri no misi hoho gisa n'icimonogoje ataguca hirya no hino nk'uko rimwe na rimwe bihora biba. Umukuru w'igihugu asigura ko ubwo bukene buterwa nuko atamafaranga y'agaciro akwiye ari mu gihugu. Yemeza ko kuva mu 2019 gushika mu 2021 hibwa amafaranga agera ku miliyoni 48 z'amadolari abayatwaye bakaba bayajanye hanze y'igihugu. Perezida Ndayishimiye avuga yuko bitoroshe kubafata kubera bisaba umwihwezo n'ubwitonzi bidasanzwe. Rero nimuze mwava mu kibazo c'igitoro ngo ni cy'ubutegetsi n'abantu bashatse koza ikigega amadevize barayaheza. Uno munsi rero kugira ngo ico kigega gisubire gutoha bizodutwara umwanya munini kuko utwo dutoye duca tuja kugura ifumbire, utwo dutoye duca tugura umuti, utwo dutoye tugura igitoro. None ico gitoro wumva duca tuzana ikingana gute? Nuba abo bantu bavuga bati basi dusubize izo miliyoni 48 twoca tubaho ukwezi n'inusu kw'igitoro. Abamenyesha makuru bashatse kumenya kandi ico umukuru w'igihugu cy'u Burundi yiyumvira kubahuza ibitsina bafise ibisa mu gihe muri no minsi kw'isi hariko haravugwa cyane ingingo yafashwe n'umwongere mukuru wa Ecclesia Katolika Papa François irekurira abapatiri guhezagira ababana bafise ibitsina bisa. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye kuri abo bantu arakaze cyane. Jeko bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye. Kandi nta gicumuro baba bakoze. Nibitera so mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga. Ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi. Ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo nibatuzanira. Ico kiganiro cabereye mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi aho umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bari bamaze iminsi mu masengesho yo kurangiza umwaka. Twagerageje rero gushaka abategetsi b'u Rwanda kugira ngo twumve ico bavuga kuri ivyo vyagiriji by'u Burundi, mugabo turacarindiriye kumva nimba hari ico bavuga. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isaha imwe iburi minota 17 mu karere k'ibiyaga binini. Ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe iyo kivugwa gikunze kwibanda cane ku ngaruka zaco kuri kiremwa muntu, ariko n'ibindi binyabuzima izo ngaruka zirabishikira. Muri ivyo binyabuzima ubwoko bugera ku bihumbi 12 buri ku mushiro nk'uko bimenyeshwa n'urunani mpuzamakungu rujejwe ihindagurika ry'ibihe. Igihe Gladys Kalema Zikosoka yatangura gukora mu ishamba kama rikingiye canke parke ya
bw'indi harashize imyaka 25 igitigiri c'inguge nini zo muri misozi cariko kiragabanuka cane aho ni mu gihugu ca Uganda ariko ku gihe ciwe zarashoboye kongera kunaguka nako ziragwira ku buryo ziyongereye ko ibice 2 ubu zikaba zigeze ku gitigiri c'amajana 5. Dr. Kalema Zikusoka yatoranijwe na BBC mu gitigiri c'abagore 100 b'uyu mwaka mwisekeza ngaruka mwaka BBC yise 100 Women. Avuga yuko igikorwa ciwe ari ukwiha intego abwirizwa gushikira buri munsi kuri we no kuri izo nguge zo mu misozi. Ihindagurika ry'ikirere ni kimwe mu bintu bikomeye bibangamira ingagi. Uko amazi agenda abura niko haza amapfa, ingagi zikagira ibibazo. Ibipimo by'ubushyuhe byariyongereyeho degre nkeya, kandi abantu benshi barimo kurwara malaria kubera ko ari ubwa mbere bafashe bigatuma baremba cyane. Rero uko kwiyongera kw'indwara zandura kuzagira ingaruka ku ngagi zo mu misozi kubera ko zihura n'abantu. Turimo gukumira indwara hagati y'abantu n'ibinyagasozi, kandi dukorana bya hafi n'abakozi bo mu buvuzi ku mirenge. Twabahaye amahugurwa y'uko bakwita ku buzima bw'inyamaswa. Basura kenshi abantu iwabo. Umwe muri bo abashinzwe amazu 30 kugeza kuri 40, kandi bakangurira abantu isuku, cyane cyane gukaraba intoki. Imiryango ntabwo ishishikariza abagore gusohoka ngo bakore ibintu biteye ubwoba. Kujya hanze mu ishyamba udafite ibyangombwa bihagije bituma umugore ukora ibintu nk'ibyo atarebwa neza. Tugerageza kubirwanya tuvuga tuti ngiye kubikora kubera ko mbishaka. Nasanze nta bagore benshi bahari b'intangarugero, ariko nishimiye ko barimo kugenda baboneka. Hari abagore benshi ubu bita ku buzima bw'inyamaswa, nubwo bwose inzira ikiri ndende. Buri kwezi dukusanya umwanda mukuru w'ingagi. Ubu hari ingagi 26, maze tugasuzuma niba muri uwo mwanda harimo ibintu nka za bakteri na virisi bishobora gutuma zirwara, ziba zavanye mu bantu cyangwa amatungo. Twasanga rero harimo ikibazo tukazikurikiranira hafi mu bijyanye n'ubumenyi bwo kuvura. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere cyatumye abantu benshi biheba. Rimwe na rimwe numva nihebye, ariko ikintu kimwe cyizere nuko hari icyo dushobora kubikoraho. Gukurikirana hafi ingagi bintera icyizere cyinshi rwose. Uwo yari Dr. Gladys Kalema Zikusoka, umwe mu bagore 100 batoranijwe na BBC mwisekeza ngaruka mwaka rigaragaza abagore b'intangarugero bakoze ibidasanzwe muri societe. Ushaka kumenya byinshi rero kuba ari ku rutonde rw'uyu mwaka wa 2023, ja kuri bbc.co.uk akarongo gakitse 100 Women. Abagore bari mu buyobozi bw'inzego shingwantwaro mu Burundi ngo batwarira neza abo bashinzwe kurusha abategetsi bagenzi babo b'abagabo. Ibyo ni vyagaragaye mu cigwa c'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi cakozwe n'umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'imigenderanire muri politike. Guillaume Ndayikengurutse avuga yuko muri ico cigwa habajijwe abantu b'ingero zitandukanye mu ntara 6 z'ico gihugu. Ariko rero ngo abagore baja mu burongozi baracari bake biturutse ku bibazo bitandukanye birimwo ikumigwa. Umwigisha muri kaminuza Guillaume Ndayikengurutse duherutse kuvugana antira ku mayange ivyo yakuye muri ico cigwa yakoze. Icambere twavuga nuko abakenyezi ni bake, ariko abo bake bashobora gushika mu bibanza vya politike by'ukuri barerekana ubudasa. Ufatiye ku byo twagiye turakura mu biyago twageze muri rusangi, harimwo n'indongozi z'intara zemeza yuko zishimiye gose ingene abakenyezi barongoye nk'amakomine amwamwe, usanga hari hakarusho ugereranije n'amakomine arongowe n'abagabo, haba mu bijanye n'intwari ibereye, haba mu bijanye no gutunganiriza
abarundi abatwagwa haba mu bijanye no kunywanisha abantu haba mu bijanye no gutorera umuti amatati. Muri ico cigwa mwakoze mwarashoboye kubona aho ako karusho gaturuka mu gihe haba hari umukenyezi mu rwego nshingwantwaro kanaka? Twafatiye ku vyiyumviro abantu bagiye baratanga mu bo twayaze bagira ati iyo abakenyezi bari mu burongozi baritwararika rwose ineza y'abandi gusumba abagabo kenshi usanga bafise inyungu zabo bwite baba bariko barakurikirana. Ikindi bakagira ati umukenyezi arategera neza cyane akamaro k'ubuzima vy'ukuri akagerageza rero kwitwararika ubuzima bw'abandi. Hanyuma ati umukenyezi arazi yuko iyo habaye intwaro mbi hagakurikira ibibazo niwe ukunda gusanga bikora ko gusumba. Ivyo rero biratuma abakenyezi bagerageza gukora uko bashoboye kugira iyo barongoye abandi bagwanya ico cyose coza gihungabanya abo barongoye. Mwavuze namwe bwe mu ntango muti abakenyezi ni bake twashoboye kubona bari mu ntwaro, mwebwe mwasanze intambamyi ari izihe nimba navyo mwaravyihweje? Ikintu ca mbere kigaruka ni kijanye n'uburyo, kubera abakenyezi ukunda gusanga batagira uburyo bwabo bwite, ugasanga haracaruka ukuntu mu mico yacu bavuga ati n'itunga ry'umuryango ni iry'umugabo, ariko tukaba tuzi yuko ibikorwa vya politike bisaba uburyo ko kuntu nabuke usanga buri mu miryango abagabo babwigubana. Ikindi twabonye nuko hakiriho uguhohoterwa kw'abakenyezi mu ngo zabo. Guhohoterwa kwa mbere hari uko guhohoterwa kudashikira uburyo byo twita mu Gifaransa violence structurelle canke économique. Hakaba rero n'ibijanye no gukubitwa, guturubikwa haba mu mutwe haba no guturubikwa ku buryo butosekaza by'ukuri ico no kwita integrité physique y'abakenyezi. Ivyo biracariho kandi ntibiraba gusa abakenyezi bataraja mu nzego za politike, n'abakenyezi bari ku rwego rwo hejuru hariho abemeza ko ivyo bintu bibashikira. Mbega hari ibiharuro muba mufise vyerekana uruhara rw'abakenyezi muri bene izi nzego z'abashingwantwaro canke izindi nzego zifata ingingo mu Burundi? Hariho nko ku rwego rw'abasitanteri ico gitigiri ca 30% gisabwa, ariko rero ugasanga mu zindi nzego z'uburongozi bwo hasi kandi bufise ico bumaze mu gihugu no mu buzima bw'abarundi, ugasanga harimwo ugukumira abakenyezi kugaragara ku buryo gusanga nko mu burongozi bw'intara igitigiri c'abakenyezi kiri muri 25% kuri 75% kw'abagabo, canke ugasanga mu burongozi bw'amakomine abakenyezi ni 10% gusa ku bagabo 90%. Guillaume Ndayikengurutse, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Ejo mu kiganiro c'imvo n'imvano tuzobashikiriza ikiganiro cakunzwe na benshi kurusha ibindi muri mwebwe mu byo mwumvirije muri uyu mwaka wa 2023. Ntimuze mutangwe rero unaho mutega amatwi ikiganiro baza muganga mwateguriwe na Ivete Kabatesi. Mwiriho neza. Iyo umwana ameze amenyo yo mu buto ageraho agakuka agasimburwa n'andi yo mu bukuru, bigenda bite rero muri iyo nzira? Turabisobanurirwa na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Ubundi mu busanzwe umwana avuka amenyo nubwo tutaba tuyabona, ariko mu kanwa ke aba yararangije kuremerwamo, yaba yo mu bwana ndetse yaba nayo mu bukuru amwe namwe. Nukuvuga rero nubwo tuba tubona ishinya nta kintu na kimwe kirimo, ayo menyo mimbere ufashe nka radiography cyangwa ya foto bacishamo umuntu wasanga harunzemo amenyo menshi asa nagerekeranye. Amenyo rero ari hejuru abanza niyo menyo yo mu bwana. Akenshi umwana atangira kuyamera guhera ku mezi 4, agenda amera buhoro buhoro akamera akageza ku menyo 20. Rero akamaro k'amenyo ni nk'akamaro k'amenyo yose muri rusange, atuma umwana hari amagambo amwe namwe amufasha kuvuga, ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere amenyo amara no kumufasha kurya. Ni nayo mpamvu muri ayo mezi guhera ku mezi 4, 5, 6 amenyo uko agenda amera ni nabwo n'ubundi abatangiye no gukenera gushyira ibintu mu kanwa yakoresha amenyo, yaba mu kumira yaba no guhekenya. Burya amenyo hose abigiramo uruhare.
hama se ayo menyo yo mu bwana arangiza kumera ku myaka ingahe? Akenshi amenyo amera hagati y'amezi 6 kugera ku myaka 3. Umwana barangije kumera ayo menyo. Hagati y'amenyo y'ubwoko bumwe n'ubundi hashobora gucamo nko mu kigeranyo cy'amezi 8. Yagejeje rero ku myaka 2 n'igice 3 n'ibishiko byose biba byaje. Kubera iki rero iyo hageze igihe runaka umwana atangira gukuka ayo menyo yo mu bwana? Rero ari amenyo yo mu bwana amera bwa mbere, yaba ari mu bugari mu mwibara ntago abasa n'amenyo azayakurikira. Aba ari amenyo yoroshye kandi amenyo yerurutse cyane kandi amenyo mato, ntago aba afite ubugari bungana nk'ubw'amenyo azayakurikira. Rero ayo menyo agenda asa n'asaza niko nabivuga, kuko yayandi ayakurikiye munsi agenda ry'imizi yayo nayo ashaka kuzamukamo. Ayo niyo menyo yo mu bukuru. Noneho uko agenda yarya imizi, ubwo rero nibwo tutangira kubona ya menyo agenda ajegera. Noneho uburyo agenda kukamo agenda akurikiranye n'ubundi uko yaje. Ukuvuga ngo yayandi yaje mbere, yayandi niko ahita yakurikira mbere n'ubundi akagenda yarya imizi mbere. Kandi yayandi yose uko ari 20 yose agera agasimburwa n'ayandi. Bibaho se ayo menyo yo mu bwana amwe namwe ntakuke? Bibaho kwamenya dakuka cyane cyane iyo ayakurikira atarimo. Nukuvuga ngo ni nk'ibidasanzwe ko munsi y'irindi hashobora kuba nta rindi ribaho. Bikunda kuba cyane cyane kuri utu tujigo twa mbere, ugasanga munsi nta kandi karimo. Ako ngako icyo gihe kuko katagize akakarya imizi akenshi ntikaba kari bukuke. Icyo gihe rero umuntu arakura ritarigeze rikuka, ariko kubera ko ari amenyo yagenewe nyine kuvamo, niyo atakutse birangira amaherezo adakukigiye cyayo ariko akazakuka. Hanyuma rero ni ryari mu by'ukuri umwana atangira gukuka ku buryo mubyeyi atangira kugira impungenge yuko iryinyo ritazakuka nk'uko nguko? Mu buryo rusange ubushakashatsi bwagaragaje ko amenya akuka hagati y'imyaka 6 na 13 aba yashizemo, yose agenda kuka buhoro buhoro, ariko bitabujije ko hari abashobora gukuka mbere yaho. Noneho hari impungenge nanone njya mbona ababyeyi bagira bakavuga ngo mwana ngo iyo ngo mwoza amenyo ngo amenyo yarakomera ngo ntakuke, ugasanga umwana ntibajya bamwogereza amenyo ari inyuguza gusa. Ntaho rero bihuriye. Umwana kuka amenyo kubera yandi ari munsi arimo kuyarya, ntago iryinyo ryakomera ku buryo ritazakuka. Wenda ikintu gishobora gutuma amuzana nko kwa muganga tukamumukurira keretse ryamereye imbere, icyo gihe ni ukuvuga ko ryarindi ririshoreye munsi yaryo. Hari igihe aba yaragize nk'ikibazo rikaba ritereye ku ruhande gato, icyo gihe niho habaho ukabona yamereye mirindi imbere, ariyo mpingikirano. Icyo gihe bwashobora kumuzana kwa muganga. Kukuka amenyo mwavuze ko umwana musanzwe ari amenyo yo mu bwana ari 20. Harya amenyo y'umuntu mukuru si 32? Amenyo y'umukuru ni 32. Ukuvuga ngo akuka 20 ariko hakaza 32. Ayandi rero abakurikiyeho n'ayahe. Ni ukuvuga ngo hari amenyo 3 y'ibijiko by'abantu bakuru. Umwana kimwe kimera afite imyaka 6, bangu yatangiye gukuka ahita amera n'ikijiko. Ikindi akakimera kuri 12, ikindi ni cya kindi cyamuzitsa. Hari abakimera cyangwa abatakimera cyangwa kikamera nabi. Ni ukuvuga ngo ahita hinduka 32 koko. Urumva abamezi ibindi 3 ku mpande zose, ni ukuvuga ngo n'ibindi bizigo 12 byiyongereyeho, ubwo umuntu mukuru akagira amenyo 32. Ariko ayo ngayo bimera inshuro imwe, ntago byo bijya bikuka. Ariko uko ayo ngayo amera umwana afite imyaka 6 urumva abakirya utuntu twinshi cyane, abagomba no kugira isuku ihagije kugira ngo atarwara. Benshi bakunda kuyarwara. Iyo bayarwaye rero ababyeyi bagira ngo ni ibisanzwe ni nk'ayandi yose, bakayihutira kuvuga ngo nibayakure. Ntago tuba twigamije kuyakura ko tuba tuzi neza yuko ntayandi azamera. Jose Uwamariya watubwiraga kubijyanye no gukuka amenyo ku bana. Rero ni hano tunasoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro gasanuka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze nawe uramuke Ivete Kabatesi. Jacques Nitegeka niwe yarahagarikiye kino kiganiro cyo kuri wa gatanu. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Mohamed Masud. Falanga Kwaya akaba ari we yadufashije kugitunganya. Jewe nakibashikirije na Florentine Kwizera. Kwizina ry'abagenzi banje ndabakengurukiye mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango. Muze mugire iminsi myiza y'akaruhuko n'umunsi mukuru mwiza wo gutangura umwaka. Mwakoze.